Ndongenda baramukije abanywanyi b'ibiganiro byacu abakomeje kudukurikira ndetse n'abakomeje kutwumviriza muri kano gatondo. Nizere ko mwese mwaramutse neza mukomeze kugira ibihe byiza. Ndizera yuko ino ndwi twosozeye yabagendekeye neza mwese bivanye naho muherereye, kandi iyi ndwi nshasha dutanguye ndifuza yuko izobabera nziza ikazobaryohera mwebwe mwese abanywanyi b'ibiganiro byacu. Ikaze mu makuru azindutse ariko aravugwa muri kano gatondo ko kwigenekerezo rya gatatu kwezi kwa 11 2025 tugiye kurabira hamwe amakuru azindutse ariko aravugwa nga mu Burundi, mu karere k'ibiyaga binini ndetse no mu makungu ya kure. Dore ingingo nkuru ndaza kugenda nibandaho muri kano gatondo. Ndakubwira yuko umunyamabanga mukuru umugambwe uri ku butegetsi nga mu Burundi Nyiriteka Reverend Ndikuriyo yongeye kwikoma bikomakomeye cyane bamwe mu bariko baragwanya ubutegetsi bw'u Burundi. Avuga yuko niba gufata inkoho ari byo byokiza abanyagihugu b'abarundi, abo ngabo ngo bakwiye kuza bakabitangira hanyuma bakajya imbere bagaca barabarasa. Uyu numwe mu bategetsi bafise ijambo remere cyane nga muri kino gihugu c'u Burundi, ndetse akaba ari numwe mu bantu batinyitse. Benshi baremeza neza yuko kandi ashaka kuzarongora igihugu c'u Burundi. Ni numwe kandi mu bagaragaye cyane ku rugamba ago mu ngwano za CNDD-FDD, ndetse uyu mugambwe arongoye ikaba umaze imyaka myinshi ku butegetsi, kuko guhera muri 2015 CNDD-FDD yari ku butegetsi nga muri kino gihugu c'u Burundi. Turagaruka ku majambo ya Nyiriteka Reverend Ndikuriyo waje kugenda aratangaza byinshi cyane nk'uko byoma bigaragara. Uburundi kandi buramaganira kure ibiherutse gutangazwa n'u Rwanda, aho mushikiranganje imigenderanire ndetse n'andi makungu ku ruhande rw'u Rwanda aherutse gushimangira yuko kandi bikorwa bya leta ya Kongo, cyane igisirikare cya leta ya Kongo FARDC ndetse n'igisirikare cy'u Burundi FDNB, imikoranire bakomeje kugenda baragirana mu ngwano zano muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo zikomeje kuburizamo rero nyine iyubahirizwa ry'amasezerano yasinywe hagati ya Kigali ndetse na Kinshasa. I Washington DC nk'uko amakuru tugera bivuga, bongera kunenga u Burundi ku buryo buremereye cyane. Ibi ngibi kandi aherutse kubitangaza mu kiganiro yagiranye na TV5 Monde, aho by'umwariko yaraherutse u Rwanda rwerutse no kwagiriza u Burundi ko rukomeje kugerageza kubangamira nyine ayo masezerano impande zombi zarasinyanye. Ndagaruka ku banyagihugu mu gisagara cya Bujumbura nga mu Burundi, bavuga yuko bishimira uburyo igitoro cyotanguye kugenda kiragaragara ku masitasiyo, bakavuga yuko nyine bifuza yuko igitoro cyoguma kiraboneka gutyo kuri icyo kigero, mu gihe hamaze igihe kinini ku masitasiyo amwe namwe menshi cyane nga mu Burundi hari kwibonekeza ikena ry'igitoro cyangwa se y'ibikomoka kuri petroli. Ndabaramukije mwese abakomeje kudukurikira ndetse n'abakomeje kutwumviriza muri kano kanya, mwese abakomeje kubana natwe, abari ngaha mu Burundi mu gisagara cya Bujumbura ku mugwa mukuru w'ubutunzi, bari Gitega ku mugwa mukuru wa politike, abari Bururi, abari mu Kayanza, abari Mwaro ndetse no mu bindi bisagara bimwe na bimwe n'imicungararo yabyo. Ndabifuriza kugira ibi byiza bivanye naho mwebwe mwese muherereye. Niteka n'umunezero na birakohereza mwiriwe cange mwaramutse bivanye nyine n'ahantu muturutse cange naho muherereye, ariko ababasha kutwumviriza mwese ndabifuriza kugira ibihe byiza cyane. Bisonda kwanditse sabone kugira canke amakuru n'ibiganiro byacu nabisangize ku nshuti zawe. Urashobora gutanga ibyumviro byawe unyuze nga muri komanteri, ubundi ibintu bigaca biramera ibintu bigaca biramera neza cyane. Ikaze turabiramye rero aya makuru akomeye cyane akomeje kugenda ariko aravugwa. Ibyo uri urumva mu bice bigiye bitandukanye, reka tugiye turabishyiraho umuco muri kano kanya. Benshi baramuzi Nyiriteka Reverend Ndikuriyo, numwe mu bategetsi bafise ijambo remere cyane nga mu gihugu c'u Burundi. Benshi bakavuga yuko kandi bisa naho nawe ayobora ikindi gice kiwe, nyuma yuko kandi uyu nguyu afise abasirikare benshi abazwi nk'imbonera kure, ndetse akagira n'ibindi bikorwa bimwe na bimwe bigiye bitandukanye. Amajambo yiwe abakayishe canke aremereye cyane ku buryo ata ari umwe mu bantu bakunze kumvikana bavuguruza umukuru w'igihugu c'u Burundi Variston Ndayishimiye. Uyu Reverend Ndikuriyo akunze kugaragara cyane nyine aravuga amajambo aremereye cyane, ubundi akumvikana aravuga byinshi mu bigendanye n'ibyaranze urugamba bagwanye nk'uko byoma bigaragara. Nimba gufata inkoho ari byo rero byokiza abarundi, nibaze rero baje imbere tubarase bababere inshungu. Ni ibyatangajwe na Reverend Ndikuriyo. Reverend Ndikuriyo aranegura cyane ingendo igayitse y'abanyagihugu canke y'abarundi bibera mu Bubirigi ndetse no mu bindi bice bigiye bitandukanye nko muri za Australia, Amerika ndetse n'ahandi, abamiza mu kanwa iterabwoba ku barundi bibereye ku kazi, by'umwariko babahenda ngo intambara ngo n'ubundi itegure dukura ubutegetsi bwa CNDD-FDD canke tubutembagaze. Reverend Ndikuriyo kandi ati
ati twararashwe kenshi abandi barapfa dushaka igihugu gitekanye twaritanze niyo mpamvu tudakwiye nyine gusamara na gatoya abo bababesha nibaze nyine baje imbere tubarase babera incungu nimba ari byo rero byokiza abarundi amajambo Reverend Ndikuriyo rero avuga yose na majambo afobetse kandi adatanga icizere by'umwariko kumukeba na majambo kandi ari mu ubwenge ndetse na majambo aba yitondewe cyane ico Reverend Ndikuriyo kandi avuze ategerezwa kugishira mu ngiro muri make rero kuba Uburundi butekanye hafi ku kigero cya 80% byo shimangirwa Reverend Ndikuriyo by'umwariko Reverend Ndikuriyo niwe muntu ari mu bantu batinyitse basigaye mu mugambwe cange se mu gihugu kuko byoma bigaragara Reverend Ndikuriyo ararongoye umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD ndetse numwe mu bantu batigeze barahindurirwa amabanga mu gihe nubundi by'umwariko abategetsi bamwe na bamwe nga mu Burundi basozeraga ikingo cyabo ibi kandi byaratumye benshi bavuga yuko afise amahirwe menshi yo kuzakomeza arongoye no mugambwe cyangwa se akazahabwa amahirwe yo kwitoreza by'umwariko ikibanza cy'umukuru w'igihugu mu matora azoba muri 2027 nga mu Burundi Reverend Ndikuriyo kandi inshuro nyinshi yagiye yumvikana avuga yuko atamuntu numwe ashobora kuba yokanga canga se by'umwariko yahamura abanyagihugu b'abarundi avuga yuko igisirikare cy'u Burundi FDNB gihari ndetse gihari ku bwabo kiteguye gukora byose ndetse no kurinda ubusugire bw'igihugu cyangwa bw'abanyagihugu maze arongera arashimangira anavuga yuko hari n'imbonera kure zikomeje kugenda zirakora akazi ka misi yose kagendanye no gucungera umutekano ndabibutse yuko kandi kure arugwaruka rw'abanywanyi b'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD ndetse by'umwariko rugwaruka rurasanzwe rurongikwa mu ngwano ngako butaka bwa Republika Iharanira ya Kongo mu gufatikanya n'abasoda b'abarundi mu guhangana n'umuhari M23 nkuko bigaragara kugeza ubu ngubu kandi ndabibutse yuko Burundi bufise abasoda bashika hagati y'ibihumbi 14 gushika kuri 20 by'abasirikare b'abarundi ndetse kugeza uno mwanya hakaba hakomeje kugenda haravugwa byinshi kubigendanye n'uruhara ingabo z'abarundi zikomeje kugenda ziragira no Burundi kandi by'umwariko biciye muvugizi w'ubushikiranganje bwo kwivuna abanzi Brigadier General Gaspard Baratuza wongeye kumvikana aranenga iherutse gutangazwa n'ubutegetsi bw'u Rwanda akavuga yuko ibikorwa by'abasirikare b'abarundi nga muri Kongo ntaho bihuriye cange se ngo bibangamire ibikorwa nyine cange se ishigwa mu ngiro y'amasezerano yatewe igikumu n'u Rwanda ndetse na Kinshasa i Washington DC muri leta zunze ubumwe za Amerika ibingibi bibaye mu gihe abivuze mu gihe by'umwariko umushikiranganje w'imigenderanire ndetse n'andi makungu kurande rw'u Rwanda Ambassadeur Reverend Nduhungirehe aherutse kugaragaza ibintu shika muri bine bikomeje kubangamira amasezerano y'amahoro u Rwanda na Republika Iharanira ya Kongo byarasinyanye birimo kuba rero ingabo z'iki gihugu zirakomeje imikoranire n'ingabo z'abarundi FDNB Olivier Nduhungirehe yarabigarutseho rero mu kiganiro aheruka kugirana n'abamenyesha makuru ba televiziyo ya TV5 Mode mu France kuva ku igenekerezo rya 27 Kamena nibwo rero u Rwanda na RDC byarasinyanye amasezerano y'amahoro mu nyuma y'ibiganiro ibihugu byombi byahurijwemo na leta zunze ubumwe za Amerika cyakora inyuma y'amezi ashika muri 4 aya masezerano asinywe gushyira mu bikorwa rero nyine ingingo zimwe na zimwe ziyagize birakomeje kuba ikibazo kiremereye cyane uyu mushikiranganje w'imigenderanire n'andi makungu kurandi rw'u Rwanda yaragaragaje ko ibiganiro bya Washington DC bigenda neza ariko ko ibikorwa bya leta ya RDC bihabanye nabyo kuko rero nyine ikomeje kurenga ku byari byaremejwe cyangwa se kubiteganywa ati ibiganiro biko biragenda neza i Washington DC ariko ingabo za RDC ziracyarenga ku gahenge zirarasa ibisasu buri munsi hari kandi imvugo zimwe na zimwe zibubugwango zibasira abanyekongo bavuga ikinyarwanda abiganjemwo abanyamurenge uyu mu diplomate cyangwa se uyu mukuru wa diplomasi y'u Rwanda yaragaragaje kandi ko kuba leta ya RDC iri kuriyakoresha abacangero b'abanyaburaya cyangwa se b'abanyamahanga barimo rero baturutse mu mutwe wa Blackwater uyobowe na Eric Prince wahoze mu ngabo za leta zunze ubumwe za Amerika ndetse n'ingabo z'u Burundi FDNB zirenga ibihumbi bishika muri 14 zararungitswe mu bice bitandukanye by'intara Kivu y'Amajyepfo nabyo rero ari ikindi kibazo gikomeye cyane kuri
aya masezerano. Ati abacancuro b'abanyamahanga barimwo rero abanye-Colombia baturutse muri Blackwater baravugwayo biranyuranyije n'itegeko mpuzamakungu, kandi abasirikare b'abarundi barenga 1400 barenga ibihumbi bishika muri 14 Prito barinjiye muri Burasirazuba bwa Repubulika Iharanira ya Kongo barateza ikibazo gikomeye cyane by'umwariko bagota ibice birimwe abanyamurenge. Leta y'u Rwanda iraherutse kandi gusaba Burundi kureka gukomeza imikoranire by'umwariko ingabo zabo zirafisanye n'iza Kongo Kinshasa mu rwego rwo gufasha ibihugu byombi gushika ku masezerano nk'uko bikomeje kugenda bigaragara. No Burundi bivuga ko kandi nabwo bukomeje kuba ngaha ku butaka bwa Kongo bivanye no kuba bari kubararonka inyungu ziremereye cyane. Aha kandi bavuga yuko Burundi bukomeje kugenda buraronka nanone amahera menshi ndetse ngo buba baremerewe ibirombe. Omarem Ventura mu minsi mike yashize waravuze yuko hari impamvu zimwe na zimwe zituma Burundi bukomeza kuguma ku butaka bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange nk'uko bikomeje kugaragara. Guhera muri 2023 ibihumbi n'ibihumbi by'abasirikare b'abarundi bararungitswe nga muri Kongo, benshi barahapfiriye ariko abandi barakomeza kugenda by'umwariko bagerageza kuguma muri iyo ngwano. Bivuga ko kandi umurimo soda umurundi wese aca arahabwa ashika ku bihumbi 5 by'amadolari y'Amerika, ariko kandi kugeza no mwanya ngo ntabwo yojya mu mufuko wabo kuko ayo mahera yose aca yigira mu mifuko y'abategetsi ndetse n'abandi barongoye igisirikare c'abarundi ngaha nyine muri Kongo ndetse n'imbere mu gihugu c'u Burundi. Ibi nanone biraca ingufu abanyagihugu ndetse n'abasirikare bakavuga yuko iyi ngwano nta kintu na kimwe iri kirabamarira. Ni mu gihe umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye yavuze yuko azokomeza gucungera umutekano ndetse akavuga yuko azojya kuzimya urugo rw'umubanyi mu gihe ruzaba rurahiye kugira ngo nawe ugwe nirushya azoce adateba mu kumufasha mu kuzimya ugwiwe nk'uko yabitangaje. Ni ibintu bigaragaza neza yuko umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye adafise gahunda yo guhagarika ibigendanye n'iriya ngwano iri kirabera ku butaka bwa Kongo. Gusa umuhari M23 uherutse gutanga ubutumwa buremereye cyane uvuga yuko wifuza ko kugeza uno mwanya buhagarika ibikorwa bimwe na bimwe nyine bigendanye n'iyo ngwano, maze ashimangira yuko bikwiriye yuko abasirikari bava ngaha ku butaka bwa Kongo bagasubira mu gihugu cabo nk'uko byoma bigaragara canke nk'uko amakuru akomeje kugenda atugeraho abivuga. Hanyuma abanyeshuri bashika muri 5 bo kwishuri rya Green Hills International College barafungiwe mu ibohero rikuru rya Gitega ngako mugwa mukuru ubutunzi. Gitega kwigenekerezo rya mbere mu nyonyo 2025 abanyeshuri bashika muri 5 bo kwishuri Green Hills International College riri hagati mu gisagara ca Gitega umugwa mukuru wa politike u Burundi barafungiwe kuva kwa 4 kwigenekerezo rya 30 Gitugutu mu ibohero rikuru rya Gitega. Ni ingingo rero y'ubutungane ibonwa ko by'umwariko yihutishijwe kandi ikaze, ikaba rero iteye umubabaro mwinshi ku miryango yabo banyeshuri ndetse no mu mashuri. Ababyeyi barababaye kandi bihebuye bikomeye cyane. Bavugana n'ibimenyesha makuru ababyeyi ndetse n'abanyeshuri bakiri mu myaka yo kwiga bavuga ko babajwe kandi by'umwariko bashavujwe cyane niyo ngingo, bemeza ko ibyo biyemeje bari kumwe rero n'abarongoye ishuri, igipolisi ndetse n'intwaro bitigeze byubahirizwa. Twarashize mu ngiro rero ibyo twasabye kugira ngo abana bacu bagume bidegembya mu kurindira ko rero amatohoza abandanya. Barahagaritswe barajanwa mu ibohero, niko rero umubyeyi umwe muri abo banyeshuri agaragaza umubabaro. Guturira ibikoresho by'ishuri intandaro y'urubanza nk'uko byuma bigaragara. Kwibutsa abo banyeshuri kandi 5 barahagaritswe kwigerekezo rya 2025 Gitugutu inyuma yo kumena amakamera rero nyine baramenagura kandi imbonesha kure nini cyane, baronona n'ibiro byinshi ndetse n'amadirishya kubwo amasoko yegereye iryo shuri. Ubwo bubisha bwoba bwarakozwe biturutse ku rumogi, ibyatumye rero ibintu bikomera nga muri kino gice. Kwiyemeza kuriha ibyononekaye ariko ababyeyi bibutsa ko rero nyine bari biyemeje kuriha miliyoni 89 z'amarundi ahuriranye n'agaciro k'ibyononekaye kuri iryo shuri mu byamenaguwe, byibwe ndetse n'ibyaturiwe. Ku rundi ruhande abarongoye ishuri bari biyemeje kureka abanyeshuri bagume bidegembya mu mwanya hariko rero haraba amatohoza.
Ntidutahura rero igituma abana bacu bafunzwe mu gihe twemeye kuriha ibyononekaye, niko rero nyine bongera ko bagahamagarira indongozi z'iryo shuri hamwe ndetse n'umushikirizamanza wa Repubulika igitega gushira mu ngiro ibyo bemeye. Urubanza rwavuzwe ko byinshi. Urwo rubanza rwarimwo rero amabi menshi, kunywa urumogi ndetse no gusuzugura inzego, rwaravuzwe ko byinshi igitega. Abakurikiranira hafi kandi uru rubanza basaba ko hatorwa umuti harabwe ibyononekaye hamwe no guha rero ayandi mahirwe iyo miyabaga y'abanyeshuri. Abanyeshuri bashika muri 14 kandi muri 19 barahagaritswe. Iryo bara ryaraye ribaye, by'umwihariko baracafungiye mu gasho k'inkambi y'igipolisi igitega nk'uko biboneka. Mu kanya ndagaruka ku nkuru igendanye n'igitoronga mu gisagara cya Bujumbura. Mwese ndabifuriza gukomeza kumera neza, ndabifuriza gukomeza kugira akazi keza ka misi yose.